Nakunze kubona bamwe benshi bamwe muhebeye Imana bakavuga bafurira n'abikira usanga bafise indagano ku bice hanyuma indagano zo kwiyegura burundu gacika ugasanga hariho abahamwe bagahindura ubuzima bivanye n'ibice by'indagano baba bagezeko bakaja kubaka izabo kandi nagira mbaze mbega umusaseredoti abo bantu baheze bagenda gute baheze bonyine kuri kwamye nk'abandi basanga baja mu byo kubaka hanyuma abasaseredoti nabo nyene hamaze kuboneka utuntu tumwe aho usanga bahindura ubuzima nabo nyene bakaja kubaka canke bakaja ahandi mu bundi buzima kandi bo batarice baba bafise mbega umuhebeye n'umusaseredoti w'umukama ibyo bintu muvyakira gute nibaza yuko abarayiki canke abakristo basanzwe tuba bavyakira gute ikibazo kijanye n'abahindura ubuzima mu bihebeye Imana mu saseredoti kumbure hari abatabimenya mu buzima bw'uhebera Imana mu bafurira n'ababikira baragira indagano bwa mbere baraja mu marerero yitwa novisi abakitegura bagasigurirwa ubuzima bw'umuryango bariko barajamwo akarangamutima n'akarangabikorwa bafise kugira bumve ko bavyiyumvamwo umuhamagaro barawufise mago bumve ko ari nko guheka umwana nka bene Bernadette baheka abana b'imfuvyo ko nta wundi muvyeyi baba bafise akumva ko mukuri rya kanza azoshobora guheka umwana hama bakararana mwijoro akararara riragwaye atakubwira naho agwaye ukumva kuri ku gikorwa ku murimo ko umwana yabuze ubundi mwana umuvyeyi yamuheka ukumva ati ibintu ndavyiyumvamwo ariko birashobora guhinduka mu nyuma igituma bihinduka ibyo tuma bihinduka ni byinshi ubwa mbere ushobora gusanga hari ugusamara ntereko gusamara erega ibintu vyiza umuntu afise uvyanjanjwe ko birashobora kononekara kandi vyari vyiza vyari n'ivyawe uwo muhamagaro yari afise ari uwihebeye Imana umufurira canke umubikira canke ari umusaseredoti yari afise ibintu vyiza kuko akaba yarigijwe n'ivyo mutuma abungabunga ivyo vyiza bikamugora kujya kumudandaza asamaye ahomba kandi yari afise umutahe mbere na munini natwe birashobora gushika umuntu agasamara ibisamaza navyo biri kwinshi bishobora kuba ibintu canke bakaba abantu ibindi bishobora kuva ku ngorane umuntu adashoboye kumenya ukuntu azifatamwo hamwe umuntu agira ati n'Imana umengo yampevye ingorane zishobora kuva ku muryango ku gihugu ku mubano bayemwo umuntu akakandoka agira ati ngira ngo naribesha iyo rero cane umuntu afashe ingingo adahanuje ngo kumbura ibintu atategera neza canke atabona neza kuko abaze kuba mu gapfungu aronka umuco ashobora gufata ingingo mbere itariyo agafata ingingo y'uko abivuyemwo mu nyuma yabivuyemwo biragoye nyimba binashoboka hari n'igihe bitanashoboka kugaruka bishobora kuva rero kuri vyinshi iyo rero ari uwihebeye Imana yagize indagano z'imyaka umwe canke itatu canke ingataragira indagano burundu izo ndagano ziheze arashobora kuvamo ati jewe naragize indagano z'umwaka umwe kandi uraheze ndakengurika ko twabanye numva no bandanye kubundi nuko abantu batamenya canke ya myaka itatu nari niyumviriye ndiko ndaraba ndabona ko nofata ubundi buzima kuko niravye jewe ashobora kwiraba ati ntariko ndabesha abantu naho atavyo babona mu mutima ndumva ko bitariyo bambwira ati kora ikizibi nkabikora nidoga bakabona ndiruka ndamengo ndiko ndabikora mago ngiye ndidoga akabona bimaze umwaka imyaka ibiri ati je noguma ndabimbandanya no hava nononera abantu n'umutima mwiza agaheza kugira ati ndavuyemo iyo bimuvuyeko bishobora kuva rero no ku muryango yubatsemo ndabyite gutyo bakabona ko intumbero y'umuryango biriko biramunanira kuyikurikiza bakamuhanura bakamukebanura bikanka bagafata ingingo yo kumurungika muri ivyo byose igihe agifise indagano hariho uburyo ekereziya yategekanije bwo kuzimukurako kagira bati
uwo mutwaro wari ufise ibi bari wariyemeje turabigukuye ko urashobora gufata izindi ndagano no kuvuga ubundi buzima agaheza kubaka ugwiwe yumva akibishaka kubaka ugwiwe. Abo nabihebeye Imana. Abasaseredoti murabona umwanya tumara mu seminari nkuru imyaka mike n'imyaka 8 canke 9 uhejeje amashuri yisumbuye, ariko ntihagire ibibaza ngo ni myinshi. Uzubona hageze imyaka irarimagure ukabona hageze bakubwiye ngo ni wandike rero be padiri ukabanza gukangukwa wagumye wigira imbere. Ababirabona bari kure bibaza ngo birateba, ariko ku by'ukuri bimara akanya gatoya uguma umengo kubera uko wigira imbere uguma usanga ibanga witegurira rihambaye cyane, ukamengo wosubiza ikirenge inyuma kuguma ati none kumengo nari nkeneye kumenya gusubira kwitegura. Kandi niko bimeze. Muze murabe n'umuntu ava muhira uri kuramba bwate uhitamo n'agahuzu wambara ugiye mu misa ufise tune tumeshe, hari gihe uyitozwa impuzu ya nyuma nuko hageze bati namase nambara irya shati yera, haheze iminota 10 nakwambara nambara irya y'ubururu. Mugabo umwanya ugeze ukandura uko uhitana iy'umuhondo canke y'icatsi kibisi kuko umwanya ugeze kandi wamengo urafise umwanya. None abasaseredoti nabo uwo mwanya bamara ushobora gushika ku myaka 8 canke ikarenga ugenda uratera intambwe. Mbere bamaze gushika mu vyigwa ndoramana vyitwa theology bakaronka ibice, ukaronka igice ca mbere ukaronka igice ca kabiri hama ugatera intambwe ukaba umudiyakoni. Kwari sakarame nk'ubu usanze umuntu habaye isanganya ry'imodoka, umuntu ariko arakubura uyoka akeneye isakaramento muri uwo mwanya kuri uwo nyine ugira ntihagire umuntu abura ikintu kimufasha ngo habuze umusaseredoti, uwo muntu urashobora no kuca umwiregesha uwo wenyene. Aho tugenda mu ndege bavuze ati indege igomba gukoroka iri kwirakoroka ukagira ukamara kwambara ibyo bambara mu ndege, urashaka kwiregesha abantu igihe woba wari umusaseredoti wigeze kubirangura ububasha bwaraboshwe. Ni kuvuga abantu bari kumfira, abantu bari kumfira ubwo baca burabohoka kuko ni isakaramento ridahanagurika naho warubatse ugwawe. Icanyuma nohereza ko kuri ico nuko Ekereziya Gatolika yabitegekanije umusaseredoti arashobora kwirukanwa mu buzima bwo kurangura ibanga ry'ubusaseredoti bivanye n'amakosa akoze, canke we nyene nawe nyene avyumvise kumwe navuga kumva ati je ndiko ndabesha canke nokona canke akagenda. Ico gihe arandikira ikete papa canke urwego rubishinzwe bakamukurako ivyo mubuza kubaka ugwigihe bashaka kubaka ugwiwe. Mugabo byari ndiko ryari sakaramento ntaho rija mwumvise igihe bikora, no kuvuga igihe hoba umuntu abikeneye cyane ari ku mfiro ubwo bubasha yarabugumanye baramubujije kuburangura kubera yirukanye kubera yavyisabiye kubera imvo izi canke ziriya. Mugago mara umusaseredoti nawe arashobora kubaka ugwiwe. Aho ni muri Ekereziya Gatolika ikurikiza imigigwa y'i Roma. Hari rero n'abandi basaseredoti muri Ekereziya ikurikiza imigigwa y'abaorthodox y'abagereki imbere ko babadiyakoni bubaka ugwabo canke ukavuga uti je nzokubaka ugwanje canke sinzokubaka ugwanje. Abo rero baraba abapadiri je twarabanye n'abasaseredoti bubatse izabo bo mu mico y'abagereki abaorthodox. Nabo nyene mugo hari ivyo badashikira nk'uwubatse ugwiwe ntashobora kuba umusenyeri. Ububizi jewe nzoba umudiyakoni nzobanza kubaka ugwanje hanyuma wo mwubaka ni wakwemerera kuba umudiyakoni. Mu bihugu vya Buraya barasaba bita abadiyakoni le diacre permanent, abadiyakoni ruberera niko no vyita. Bubatse ingo zabo mugabo bubatse abo ntibashobora kuba abapatiri bafise iryo banga rigarukira ngaho. Mugabo birashoboka yuko umuntu yabaye patiri yubaka ugwiwe kandi akabirekurigwa agahezagirwa uwihebeye Imana. Birashoboka yirukanwe canke wasabye kuvamwo bakamukura kwizo ndagano.